bakunzi bo kukayi bakunzi ba Pam Channel TV mwaramutse mumeze neza canke mwiriwe bivanye aho muherereye hose nanje tuvugana ni Pamela Irene Irakoze ndacabakunda ndacabumva muri abantu banje muravyumva igihe cyose namashimira abantu badukurikira abantu bapartage ibiganiro byacu abatugira ama commentaire nababandi banka kuvuga bakagira like zijya like zanyu ndazibona simbona amazina ariko ndabashimire cyane ngene nakanu gatoyi umuntu ashobora kunegrija mugabo arakano gakomeye kuri twebwe rero ndabashimiye cyane bakunzi bo kukayirema ndagarutse ku nguvu zidasanzwe hari ikiganiro twakoze ku temperament aho twavuze kuba sanga turavuga no kuba melancholique ku byiza byabo ariko rero ndabasezeranira ko tugiye gukora iyindi partie izovuga kuba cholerique n'aba phlegmatique ariko kubw'umwanya umutumire wacu naravugiye ko kumuronka ni oro mu Burundi ni oro ariko iyo oro narayimbye narayicukumbuye bakunzi bo kukayi ndumunyamwete vraiment namubazaniye ama message ari kunyica inbox Facebook kuri Instagram n'abantu benshi cyane shimire no higaniro cyo kukayi gisigekira abana bakuru vraiment badasanzwe ndabashimira ko mudutera intege n'abakuru basigaye baraba ikiganiro kukayi kandi hariyo benshi baduteye intege batubwira ko kiriko kirafasha abantu batandukanye alors bakunzi bo kukayi mugumane natwe rero à tout de suite. Bakunzi bo kukayi nongere ndabaramutse cyane nabazani wa mutumire mwantuma Madame Generose yashitse ubwami bwa Pam Channel TV reka tumuramutse bakunzi bo kukayi anandamukiriza abakunzi bo kukayi vraiment Madame Generose muraho cyane amakuru yanyu turabaramukije mu izina rya Yesu abakunzi bo kukayi turabakunda cyane kandi tunashimire cyane gose abantu batwandikiye muri benshi mwaratunezereje uhoraho abahezagire mwese yego Madame Generose nukuri ari abantu bari biteganye igishika kidasanzwe kumenya hari abiravye y'ama parti abiri abasanga n'aba melancholique baritora hayo nabandi bataritora bavuze ati zanizo parti zisigaye kubyiza bakunzi bo kugaye ntituzogarukiza kubyiza ariko twarabemereye ko n'ama defo mubandanye mukiraba tuzoca tuyavuga rero reka atugire ko mbega no musi duhere kwa phlegmatique duhere kwa cholerique turahera kuba phlegmatique aho ngwino rero ngwino ziduhe turi tayari ceinture bakunzi bo kukayi serrez vos ceintures tugira tudekole ngwino rero tugire iby'aba phlegmatique murakoze aba phlegmatique ubwo rero abantu bumve kwanza imbere yuko mvuga phlegmatique abantu bumva kamera ko kwiga ibi bintu bifasha abantu kumenya kubana n'abandi turi kuri uyu mubumbe w'isi tuzohahora ariko umwanya twamara at least twabeho tunezerewe turuhutse umenya ngo umugabo wanje ameze uku umukoresha wanje ukaza ameze uku uwo tudandazanya ameze uku uwo dukorana ameze uku bituma iyo umaze kumumenya temperament yiwe bituma munabana neza umenya ingene ugendana nawe ingene umwishura ingene umufata ivyo bikakuruhura na wewe rero nje twiga ama temperament ukamenya uyu vraiment nukaremwe agomba kugira uku naje nkabuku tugahuza tukamera neza abantu bakubakana kandi Imana nico bituma yakunze yuko abantu babana usanga badahuje amatemperament n'abantu rabavyara sumwe nyine umwe ntibagira amatemperament kuko ni imico karemano y'Imana iremana umuntu ubwo rero umuntu abimenye yuko kubimenya bifite agaciro kanini ako kantu vuze ni imico karemano y'Imana rero umuntu ntatangure kwiyumvira ngo biki nibikiye harabambajije ngo mbega ngo umuntu niyo hindura ngo akayimodifya ntibikunda ahubwo gusa ibimwe mu mico yawe ubona mibi bazotwigisha n'amadefo tuzobikurikirana amadefo nayo kugira ngo niwamara kumenya amadefo nawe uyasengere kuko hari Imana ihindura ibitagenda neza kuko Imana igomba ko tumera neza tuba perfect Imana ni ibikora Imana rero izira guhindurira ko wamaze kwimenya ko Imana igukorere wanza kanza kwimenya ukamenya ngo aha ndafite defo Imana mpindurira
iyi defo yanje iri muri iyi tempérament yanje ntabaro mpindurire. Hari abahinduriwe tuzuye nka Yohana par exemple, mu bakunda gusoma Bible ni basoma ijambo ry'Imana, umuntu yitwa Yohana, intumwa Yohana, Bibiliya yabise ngo bari bene nkuba. Bari bene nkuba, bari abantu bashavura cyane, bari aba colérique. Ariko uko yagenda abana na Yesu, murabona ko ari we yanditse igitabo ca Epitre ya Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri, Yohana wa gatatu, yagomba avuga ivy'urukundo. Rero yamaze guhinduka, Yesu yari yamuhinduye, asigara umuntu akundana. Natwe rero bisanga ubanze wimenye, umenya amakarite yawe, umenya amadefo yawe, comme ça usaba Imana kugira ngo iguhindurire ya madefo. Mana ndaje n'abantu muri uru ruhande, kandi niwe wandemye, ni ushobora guhindura ikibi kabaciza, Imana iraguhindurira ukabusanga, ariko tampe yamuguma ari yayindi amakarite ukayaguma, amadefo nayo Yesu akaguhindurira, kuko yiteguye kuduhindura ngo duse neza, tuzobane nawe dusa neza. Amen. Ego ubwo abadukurikirana mwumva agaciro. Abo bitwa aba phlegmatique rero n'abantu batekereza, abo bise agahore, intungane. Bibiliya muri Matayo 5:5 baravuze ngo hahirwa batekereza kuko aribo bazoragwa isi. Bafise rero imico iyihe. Ikintu ca mbere kiranga aba phlegmatique n'abantu bakunda amahoro à tout prix, ku giciro icyo cyo cyose. Akunda amahoro, akunda umutekano. Nuvuga ngo phlegmatique naho yo bari intebe yiwe, naho bari shakoshi yiwe, hakubura amahoro kubwiwe, ahubwo ati twara Mana we, twara mugabo tubana amahoro. Nukuri Ikije kubuje amahoro basigitwara, nibo babandi nibo batwara itonga kubwira ati ditware n'umutekano mwiza, ariko tubana amahoro. Yego, numva amahoro mu mutima, numva amahoro mu mutima, bashaka kumva amahoro, bashaka nabandi bagira amahoro. Iyo ubuze amahoro na barahangayika. Iyo mubana rero ntashaka ngo bura amahoro. Yego, n'abantu bakunda barakunda amahoro kandi nabo bakayatanga, bagerageza gushaka umutekano à tout prix. Yotanga ibyo byose, yoheba araseda icyo ushaka cyose. Igikuru nuko aronka iki, aronka amahoro. N'abanyamahoro kandi n'abanyamutekano. Ikindi n'abantu bakunda kumva yuko uwundi aguwe neza, n'abanyempuhwe, bagira impuhwe. Iyo uwundi muntu amerewe nabi, nabo baramererwa nabi, babagwa nabi. Umva bagomba ya mahoro ashaka n'uwundi agire gute, ayagire. Ashaka nigikubabaje, nigikubuje amahoro, arumva araseregeta kugira ngo yumve ko nawe ugira gute, umererwa neza. N'abanyempuhwe bakunda kwitaho abandi bantu. Ikindi n'abantu bahuza abandi. Wow, bakunda guhuza abandi. Yumvise ngo umubanye n'urya ntibumvikana, biramuraza adasinziriye, naho bya bitamura bakararengana. Yo sinzira gute ko akeneye amahoro. Aba yumva rero ashaka amahoro, kuko abantu batumvikana, kuko nakana badahuza, bikamutera uruhagarara ku buryo mva tosinzira. Ikindi naba introverti, ibyabo bibindane, ntashaka kwereka umunezero, kujya ko basange baca uca umusoma no maso, ariko ubuntu umenya ko yababaye, ntumenya ko yanezerewe. Abara nk'ikiyaga gituje. We kiyaga gituje we, abara yeme ntushobora kubimenya, ntibagira ngo kujya basange tugiyoga tugashuha tukaka, umuntu wese akabayisoma ati yemwe wowe rero suko. Naho yo bafise yaronse umuri yari de niwo mubona ngwashuwe ngo bone ko vyatse hariya vyakomeye. Umuntu introvert ivyo bibindani bibera indani, ashaka kubikwereka. Naco gituma mukurira kwabo, mu gutwenga kwabo, ashaka gutwenga gutyo kabana gusa twenze gutyo gasohoyere, mugabo yanezerewe. Mugabo ntumbone ko yabye uwo bisoma inyuma. Birashavuza basange peniriki. Ikindi bafise kidasanzwe, aba phlegmatique nabizigirwa. Wow, nibo bantu ba mbere muri tempérament wese babizigwa ku rugero rwo hejuru. Ndabakeneye mwa phlegmatique mwe. Nabizigirwa gose cyane gose. Ni wa muntu mubikije amahera, niyo wosoma nimero z'amahera uzosanga zimeze uko nyene. Baranka guhemuka, ntushaka kumubwira ngo urumva ngo yo mahera ngo mvunjira ngo ndaguhe ngo zadi, ambwira ati oya yampaye muri envelope kunyene, agomba kubisanga ukunyene. Yego, babaye abagore, babaye abagabo, abantu beza cyane. Numwizi niwo kwizira ngo amuze mu cyumba cyawe, ugomba wahibagiye umumiliyoni, ntaraba ntakora ko ntiyifuza, ntaraba. Nabizigirwa cyane. Wow. Ikindi nababitsi beza, nabo nyene baba trésorier beza cyane. Nuvuga ngo ikintu cyawe kwifuza ikintu cy'umundi, iyo ngeso ntayo bafise. Barabumbwa n'abantu banyugwa,
mu bantu banyugwa ba mbere muri aya amatamperama yose nibo ba mbere banyugwa nivyo bafise baranyugwa umuflegmatike ibi byo kuvuga ngo ikintu cinjiye mu gisagara ngo ikintu gezweho ngo shakoshi gezweho ngo ikirato ivyo wewe ntibikora oya ntasiganwa n'ibiguruka amaguru yiwe ari hasi ari umugore umuronso ubugize amahirwe kuko unamugura igitenge yewe ngira ngo utibwirije wenyene ngo uzomugurire ikindi ntabyo kuko uraza kujya musonga oya umugurire kashwashu umugurire super mana ivyiwe ivyumuhaye nivyo aranyugwa anyugwa n'ivyo afise anyugwa n'ubuzima bayemwo ntarabango nakayubatse ngo nakayagize ikingo ivyo ntebe ntariyo araba ivyo ngaho vyiwe n'ivyo bimuraba kandi bikamunyura aranezerwa araruhura ubwo se abantu babanezererwa n'umunezero w'abandi akavuga ati yo madame Generose yarose promotion Pamela yarose promotion akamunezerega kandi atari waronse yego cyane barakunda kunezerwa ibyiza by'abandi bashiyomice kunezerwa ibyiza by'abandi ikindi aba bantu n'abantu batazi kugira ishari ntiwumva hari abantu usanga bafite ishari waronka ikintu akababara akananezerwe ariko ababo ntabwo bagira ishari kubera ko abumbwa n'ivyiwe nivyo abandi ntaba ariko arabikurikirana uwambaye unezerewe aranezerwa ntagira inzigo ntagira ishari ngo Pamela ngo je bundi yarafise Helix none ubu afise Pajero none ubu yaguze kandi yindi ivyo abavuga ati we Imana ikomeze umuhezagire bagubwe neza uriya mudamu nuko bameze ahubwo Imana yamuhayira agaheza gigumwongere imwongere n'ibindi ntibagira jaruzi uwo mutima ama ntibagira ishari yo kumva ngo nahawe naka oya ahubwo abayumva ko yonezerwa n'ivyo abandi ikindi kandi batangaje bakunda ibintu byo hasi bakunda ibintu by'agaciro donc bya nuvuga ngo byibeye intonyi agiye mu isoko niyo ubwiye kumugurira ukavuga ati ebana iyi super igugwa miliyoni iki nasho igugwa 200 iki nasho ni 50 iki nasho ni 100 ahitamo icamake kandi atari we yisofa nahayo atari we yatanga wibaza bakunda ibintu by'agaciro by'amake ni ibintu by'amahoro nyine bakunda ibintu biri hasi unamugesha bwa ati yo oya ibyo birazimbye cyane oyaye nukuri oyaye rakwigora no kuri iki cyamake basi ikwembe sigikwembe ishibiko nambara contraire n'abasange usanga akunda ibyariya yo mu kirere cyo hejuru bobo bikunda by'amake umuzani udukandambiri arashima nico gituma bavuze ngo ingo zabo ntizigire ihungabana urugo rw'umuflegmatike ntirugira ihungabana kuko ntakuraza kujya musonga uduze waramanuka n'utwana tw'uduflegmatike two tumeze gute utwana tuba dutekereje n'utunyamahoro kandi ukunda gusanga twicaye ukwa twonye ntidukunda kubana n'abantu benshi ntidukunda induru ntidukunda amajambo menshi kandi dukunda kwamba turi bize turi responsable aba phlegmatique n'abantu bari responsable ntuzomubwira ngo kuri niyo baje kuba ari umukozi mu biro siba banduga umurabishijisho babona patronage akaba ariho biriko gukora kashe kuri computer tariko yakatera inkuru oya ari responsable ivyo musigiye arabikora niho utomuraba niho utomukurikirana menya ngo urabitungana aribwiriza ati iki kintu gikwe kuba ngaha kwige gupangwa gutya ntinda kwirigura vuze induru ari umukozi hoho ubugiza amahirwe ari umukozi wawe tuzo kurigura ruha ngo rigura vuga ngo ariko kubera iki vraiment ngo ibintu ngo kuki tutakoze iki kuri kutapanze no bari responsable aribwiriza akamenya igikwiye akamenya igiyo gukogwa niyo utowa wamubwiye urako ari igihe umuntu ashaka kuba bize akavyuka yiruka aravuga ati none mabuje n'umunsi yari bize yagiseruka nkoriki ifoko abana ndabategurira iki mabuje yagiye yabuze umwanya yibagiye no kumama hera kuja gutora abana bikanda yatange ndazi ko mabuje ariko uraza kuyama donc ari responsable usanga byose bitonze neza utarize kuyirusha n'abantu baruhura ikindi muri aya matamperama bose n'abanyakuri ntazi guca ku mpande we mana ngo ubujanja janja ngo ikintu urazi ko hari abantu genda gurikina akashaka ngo urazi amahera kirangoye ngo reka ngo hanye nagupungurije ngo kubyo udashaka kwibaza we wakubwiza ukuri ntazi no kwibikira base niba ngavuga ati afume yunga hagati n'ukuri turanguruko naho wogenda kuraba usanga uko nyene yakubwiye ari uko ntiyarengeje ko amafaranga 5 niyo yoja kugurira ikintu agasanga byaramanutse ntazi kubikayo mahera ngo avuge ngo ko yambwiye ati genda uzane ndazi ko aho hirya iki kintu bakigurisha amajana 5 asanze ari 200
ya 300 ayizana nk'ukwire hari abandi bashavuga ati koma bujya amaze kumbwira ko ari 500 nta mpamvu ko ndayamuzanira nawe arazibeye n'abantu b'abanyakuri mu mibanire yabo n'abantu muri commerce mu kazi mu buzima bwose n'abanyakuri akubwiye ati nukuri nyene nungwa kamafaranga igihumbi n'igihumbi ntakubesha byizere ntibigura muserereza kuko ivyo yakubwiye nta kindi kiri inyuma yacu n'abanyakuri ikindi n'abantu bakunda kuba bonyene aho ndiko ndevo kubera nk'abantu babana nabo ari umugabo wawe cyangwa umugore ntukunde kuvuga ngo ariko wewe ngufite umutima mubi kuko uri kwama wigunze hari abanega badatahura abantu igituma twigira amatambi nubwira ngo umenye umuntu ngene mu bana abantu bakunda abantu ibyakavuyo ibirori ntibakunda gushuha abantu benshi ntibakunda abantu benshi rushaka kubana nawe hajya muri ko murashuha muri saro mwasaze ukazibona wasanze muri chambre kwatanga kuvuga ati none wewe uwo mutima muba banashaka cyane muri saro ukaja kwihamba aho woje nguganira nje ukabari kuramurenganya kubera bafise amajambo make niho ubona banyanye n'abasange yama abari kora higasha ya mahoro yiwe sisa nta majambo mesha afise kakavuyo kabantu baguma bavuga yumva bamuberemwe akacarondera ahantu hari kaga sanctuary kiwe umva kayaga mu mutwe kareza nivyo bimunezereza kandi nibikorwa byabo kuntu bakora bitonze bakora bukebuke ibintu babitunganya mugakabikora bukebuke ntumene nk'umusange bashaka kumubwira ati Pame ndavuye mu Kanyosha Pame nasangwishije ubugari Pame ndazosanga buhiye ariko umuflegmatique suko ashaka utuboga dusobore neza bukebuke ntumuzane ko ibintu byo guhinda we namba ufite haraka ni wewe abikora ibintu bukebuke akabitunganya neza apanga ibintu ku meza yitonze ntumwirukanse azana ibakuri asubirayo azane kiyiko asubirayo azana umufundikizo ntumuhahamure kuko ni kwameze muri kabitondeke nkuko yabipanze bukebuke gushika bihejeje akubwira ati kari ukumeza bimwe byabasanga byuvuga ngo nyarukiriza ngo je ngo depresse ngo mufishakazi kenshi ibintu byo kuvuga ngo oya aho kuri phlegmatique rero uca wiboma uca witonda hariyo uyo umuntu araho uwo mu phlegmatique no kuri cyenda mubona rero abantu bakorana bamubwira yibereye mu kabiro kiwe kubera abo bantu bakora bavuga akigumira ngo ashaka ngo kwibera mu gahinda oya babatamurenganya ngo bamugahinda ngo subira muri kagahinda kawe abaje mu bamwirukana n'inkoni ngo nasubire muri kagahinda kiwe kumbe nta majambo afite babwira yibereye muri kagasanctuary kiwe kandi ibintu abikora neza mu mwanya wo nabo bagashaka nyabasange nyene bagashaka kumuhitana bagomba mere nkabo bidakunda umwe sashuko Imana yamuremye kandi Imana ifite impamvu yaturemye gutyo umwe sashuko azokora mwisi cyo cyo umuntu wese arimo bitandukanye n'abandi ikindi bafise basumbye abandi barashinyiriza mu gihe cy'ibibi nibo bantu bambere bashinyiriza ibyo kuvuga ngo uri kura mukubita ngo umugabo ngo ramwirukanye ngo ramutereye ntagenda umutima bashiramanga kwego kuvuga ngo ucugenda bikini biki akubera agomba guhamara avuga ati sayingene namushabuje kangume ngahanze hari amakuru mwahora mumva abanyukuru bakera ukumva ngo bamwirukanye mbwakaguma ngaho wavyuka mu gatondo ugasanga gushuriza amazi yo koga uwo muntu wese kumwirukana ko nzi ngo abantu bakunda kwirukana oya ahubwo tumara maratega yoma marayika muzima ngaha aba phlegmatique rero nuko donc arashinyiriza mu bibi kwihanganira ingorane yihanganira ubukene yihanganira ivyago byo kumubwira umugabo wawe biki ngo bamufatiye hana yakoze ibi nibi yasambanye yagize ivyo naco nakene kumbe bimubwira aratuje arazi ko azoza akaganira naye mu mahoro atangura kumuha reason atangura kumudefana muri mbega bashani bikijwa byamuteye gukora iki kintu ategeza ko hari akuntu nigenjeje bigatuma ndamutera ibyumviro bibi uwe ni batangura kwiyakiza kubera yumva ko ashaka abandi kubaha amahoro n'abantu batangaje n'abantu bakunditse nabo bamvu bakunze atangura ko ayo kuri kiyatevye birashobora gushika ko yoba yatevye basha ngira ngo kumbere mu modoka yamugoye cyane donc ntigera agushira mu ikosa yamashaka kuguharezo icyatumije mu gihe kosa akumva ko yo guharezo yatumye bikora kugira ngo aronke ya mahoro nawe yaguhe ntagushire kwivyaha n'abantu baba marayika ikindi n'abantu nabo nyene bafite imico nk'ebameranko nabo barakunda kwihebera abandi barakunda kwihebera abandi ntawe mva kundi yoja mu ngorane mva ko ari we yozijamwe ugakira ikindi n'abagenzi beza
iyo ugize umugenzi w'umuflegmatique umugenzi mwiza bwa mbere bagumye ibanga ego bagumye ibanga iyo umubwiye ikintu ntuze ngo uzocyumva ahandi ego bagumye ibanga babagenzi beza si abantu cyangwa n'umusa akundanye n'umuntu eje kaba yamuhevye arakwihanganira kujya kuntu azara aravuga ati yo kumbura ameze kukubereka kamaguhamarizo bituma araca gukunda ukuri kose niba ngo umugize umugenzi ntimuzotandukana azigora naho uzomugirira nabi gute we ntazoguheba umuflegmatique atari umuhevye nashaka kuguheba naguheba nawe ugira amade nabo bantu mana muri uyu no mwanya ndabakeneye imana yanje ni byose hengesha ubunyene muri kano kana n'abantu beza mwisi ikindi nabo nyene ntibahemuka mu rukundo aba phlegmatique ntibahemuka mu rukundo ndumva badashaka kubabaza abantu b'amahoro nahemuka mu rukundo nabwo ati uwo muhungu mawizirika ko ucanka umukobwa mawizirika ko muheba meze ukuntu rwanga to yashano bandamubabaje namba yakeze uko nta kundi siwe reka tumwihanganire peut-être mu mwaka uza bizohera reka ndamwihangane muhebe wose umugabo ngo yasha reka ndamwihanganire tayaguhaye ikofe muri fiance no mubabaza nuhava ndamubabaza mu mutima gatitara n'abantu beza ikindi baba abakozi beza umufise mu biro umufise mu budandaji aho mushize hose n'umwana mwiza baba abakozi beza si abantu ushobora kuza nguje kubwira ngo mbega ngukorera ngahe ngo ngaho wonye ngukorera ngaho ngo nuko guhamahera make ngo ari akubwa toya sishobora kubabaza amabuje cyangwa databuje bakoranye neza naho yo bari make nta kibazo na kimwe après twamfashe neza sinomuhemukira je nzoguma ngaha ntaco abandi baraduza imishara ati nta kibazo igihe Imana yabishatse nanje bazoduka ariko nta mpamvu yuko nta akazi ntashobora ibi byo wumva bagenda sesa aba bagenda babwira umuntu we ngukorera ngahe ngabandi bakorera bageze kuri aya tewe wakigugu we vanga wewe arabumbwa uko ari kose umushara uramubumba ntazokumeni amatwi atari wewe wimbwiye ati yo reka ndamwongereye umuntu dukoranye imyaka atari wewe wimbwiye uri mabuja ngo umwongere we ntazokugora naho abandi bokongerwa ivyo byo kuraba abandi wewe iyo rido irugaye arabivyiwe kandi akabumbwa n'abantu beza ikindi kintu bafise ciza ntibiba ntibiba ubuzima bwabo bwose ntibazi kwiba naho bishiraho naho wogira gute ntiyiba umuntu wewe amaze gushaka amahoro ku bandi yo kwiba gute azi yuko uwo muntu yibye aza kurara yicaye ego ikindi baheba vuba yo barahebera byose bikwega inkwegane bikazana inkwegane bituma bimushira mu maza mukabwira ati ya nta kibazo no kuri bamahoro bamahoro utware n'abantu bose bavuga bati no iyi kamera ni ya Pamela ibirazwi twese turayizi n'abantu bose baravuga ati nta kibazo muhe ntacu kugira ngo amahoro muhe ntacu atware nta kibazo ntibizane induru urumva yuko n'abantu bameze neza ikindi n'abantu bubaha bakubaha nabo basumba umuntu wese sanga yubaha aciye bugufi umuntu wese amuha agaciro kiwe naho yo bari umwana usanga ariko aramwubaha muri societe ndazi ko muja mubona abantu bagutyo bubaha ugasanga araciye bugufi no ku mwana muto n'uwasumba no kumukozi ushobora gusanga ari umubosi ari umuflegmatique aho ugasanga arubaha cyane n'abakoresha biwe n'abakozi biwe bose ugasanga arabubaha abaha agaciro kabo n'abantu bari koro muri make ikindi nari navuze yuko ntibakunda abagenzi benshi ntibaje bagira abagenzi benshi bacamugira pollution dolere aba phlegmatique aho bari no mwisi ibitabo biravuga yuko nibake ku isi nibake ku isi muri aya matemperament nibo bake ku isi kandi ntibakunda gusanga bafite abagenzi benshi n'abagenzi bukuri ahubwo amugize umugenzi w'umuronse ariko ntibagira abagenzi benshi kuko yankibinduru yankamajambo menshi ntayafise ari bukubwire cyo gitumagira abagenzi bake abo bashobora kumutahura n'abantu beza n'abantu iyo banezerewe iyo bababaye baguma bameze cyo kimwe nta birashushe kandi nta birakaze iwabo oyaye byose bimera neza munumva rero yuko aba bantu n'abantu beza n'abantu wo kwifashisha abo rero n'aba phlegmatique aho twavuze ndasubiramo ko badukurikira ko bagumye bambaza no amadefu nayazokurikira ivyo ni byiza byabo nibakomeze baraba Pam Channel TV badakura phlegmatique rero abo murabumvise tugomba tugendero kuba cholerique
turagiye kuri parti y'abakolerique aho benshi nama numva ico kintu ndagikeneye mama babitiranya kubera bumva ngo harimo colère bakaca bavuga ngo nabakore ngo urumva ngo muri kolerique ngo ategerezwa kuba afise ngo ishavu ngo ari afise colère n'abandi bose baragira ishavu mugabo iba iriya leje nashaka mudusigurire neza kweri iyo abakolerique nabo barafise ibyiza abakolerique ukuntu bameze n'abantu bari strict yego ikintu ca mbere kibaranga n'abantu biha intego iyo yihaye intego iyo yihaye umugambi arawushikako uco bizomusaba cyose yego nimba ari kwigura namba avuze ngo jewe ntegereza kuzoba president abirate uyu myaka uwundi mwe akazobigorondera uwundi azorinda amanuka mu ndashima kashiko nta ciki intege n'abantu iyo bafashe decision iyo bafashe umwanzuro arawukurikirana gushika ku iherezo naho abantu bose bo bivamwo naho abantu bose boheba we ntaheba ntibaheba yego ntibarekura gushika bashyize ku mugambi wabo biyemeje ashobora gutangura gurisha ibibiriti akavuga ati je nzogura imodoka ukagira ngo ni blague abantu bagatwenga bakavuga ati ahubwo ngira ntukije mu mutwe avuga ati nzoyigura azobidandaza azoduga mpaka gushika azohemuka ikiguzi ico yiyemeje agishikako yego abafaransa bavuze ngo vouloir c'est pouvoir kandi nivyo nyine cyo akora gishikako bagira umwete ntibacikine ikindi n'abantu bazi gufata ingingo niba abantu yafashe ingingo ntutamije kumuhinduza ngo je ngo numva kolerique suko afashe ingingo arayifata niki ubyumva utavyumva nivyo nyene abantu benshi bakunda kugira ingorane babana nabo ahubwo bagomba kubamenya bagomba kubamenya kuko n'abantu bafata ingingo kandi bafashe ingingo ntayivako byo kuza kuvuga ngo nukuri ngo nabandi baravuga ku nyingo nawe ngo bamenye nk'abandi ahubwo ati no jewe simeze nk'abandi ingingo nayifashe nuko nyene namba ari ajejwe gufunga abantu akavuga ati namba ari umujaje akati nafashe iyo ngingo niyo nyene ntayivako ntayururukako nuko nyene ko namaze kuyifata n'abana gihinduka urabona ko hari gihumana kugira ati je numva ntimereze nabe sinde buje kwishura gacumwe ngo yaye ngo ihangane kugenda ngo gerageza ngo akabwira ati mama singenda numva ntameze neza ukaguma wensiste gomba wensiste cyangwa ureke wofu mu mwica muja mubona ko arabana bameze uko arabwira ati singenda 1.3 nuba ngo yafashe ingingo ntayivako ikindi n'abantu bakunda kubaza ibibazo mu biganiro byabo no mu biganiro bisanzwe no mu mibanire yabo barakunda kubaza utubazo tudahera utubazo tw'amatsiko ngo mwavuye ukazisangapi yego gomba kumva haruri igihe washikiye ngo amabisi no musingo byari bigoranye mu barabara canke yego komaze no sinakubwiye ngiri byagenze we aguma kubaza aguma kunyongotera kamwe bidahera ntumufrata oya aragukurikirana gushika amenye idoni yido ingene byagenze mpaka ashike ku mwisho w'ibibazo byiwe ubanye nawe rero urasanga ngo binakunda bakubaza akunda kubaza ko nivyo bimurimo akunda kubaza utubazo tw'amatsiko ikindi kibaranga bakunda ubuyobozi bakunda ubutegetsi ku gice cyaco cyose ubu directrice adjoint ivyo kwihenda ngo ugomba ngumukure ngugomba gumugirire gute ibintu byose biri mu nzira ashaka ubutegetsi bubihitana naho mwamuvukana yego mwaho uri umugenzi yego ku butegetsi bwe ntago umuntu amuyumba yumbishe bakunda mu matempera yose twavuze nibo bambere bakunda ubutegetsi yego nico gikuru ntacyo kumubwira ngo ni nyina ngo ni mabukwe ngo ni inda ari imbere yiwe mbisa shaka gushika igikenewe cyose kugira umbise kabisa ndagishira kiraba yego nibajya wumva ikibi cyose yo gikora kugira gusa ashike ku butegetsi bwiwe yego ikindi bakunda icyubahiro kandi bakunda ibyicaro by'iteka kolerique kirazira ko aza mu rubanza rwawe ugaca umwiki kumicarika hariya aho uboneye kumwe kwandimbati akwicarika inyuma ibi byo kwicarika umuntu aho wiboneye ngumwicarika hagati kolerique akunda ibyicaro by'icyubahiro biramutsitaza ahantu hose ari abafite abana mujya muyibona ugasanga ashaka kwicarana na papa ari umwana w'umuhungu mujya muyibona no mwishura ashaka no kwicara imbere
bakunda ibyicaro by'imbere, bakunda icubahiro, ahagiye ntibamwubahe ibintu byose bifuma biheba. Arumva ko aho hantu bamukomera abangamiwe gushika naho ushobora kubona ngo ibintu bisanzwe naho bamusize ngaho ukamubwira ati ni karibu ukamushira nka hajya hasanzwe uramutsitaje. Bakunda ibyicaro by'imbere, bakunda icubahiro. Ari umugabo rero ukazana imwe by'abagore byo gufata ibintu minengo ngo tumaranye imyaka ngo navyabahoga n'abahungu ntibirimo. Ashaka icubahiro cyo yamakiro nka buri munsi. Icubahiro banyakubahwa karibu cyane umuhe iteka. Arumva guwe namba ari amazi yo kunywa umuhe ibintu bitekeye neza byiteka. Umuhe mu kantu keza, umufate neza, umuha agaciro, umuha agaciro akantu kiwe kose kabe gafite agaciro. Ashitse mu nama niba mutamumenye wewe kerebuka murahuye n'ingorane cyane mutamwakiriye gose nibyo bahero byinshi no kunamanga gose protocol kazi protocol riye nangaha behind camera yamaze kubyumva. Yego bakunda icubahiro ku rwego rwo hejuru. Kandi agomba yidistingue. Agomba yidistingue niyo bari mu bandi amenyekane ko uwo muntu yahashitse, amenyekane ko nakayahaciye, naho yo aje mu bantu batanu afuma imira akabanza akamena nk'utwanyuma kugira ngo ahabwe icubahiro ciwe personnel. Ahabwe iteka mu bandi, mu bantu yidistingue, aboneka ari umuntu adasanzwe. Uko niko bameze. Ahaciye hose agomba bayabaruguru, agomba ba mu gisagara, ugomba ivyo bintu kuvyumva ukabona ko ari umuntu adasanzwe ukamumenya akantu kose amenye ko ari ikintu kidasanzwe. N'abasekirite yo bakota cyane. Ikindi kandi bafise ni karemano n'abakozi barakora cyane. Hari umwe bipfa n'umwe aja mu biro akabandi wese bagataha gasigara ati ibintu nigeza kwanza kubikora iyi dossier nigeza kubanza kuyiheza. Abandi bagombe batahira imvura nigombirwe nibugombe bwire ndafumashika saa 3 ariko iyi dossier nayihejeje. N'abantu bakunda gukora ashiramo ingufu ziwe zose n'ubwenge bwiwe bwose kugira ngo akore kandi akore ibintu bitunganye bimeze neza. Ikindi bazi gukemura ibibazo, nta bibazo asiga mu kirere, ikibazo cyose aragikurikirana. Namba ari umukuru w'umutumba azomenya ko abanyagihugu byo babwiye bashire mu ngira bazati ribarabara mugomba kuri harura mukabigenzuko ukavuga ngo baharuye ukaza kumubwira ati no nibasubiremo. Arakurikirana igikwa cyose gushika kumwisha. Ari umuvyeyi, ari umukorerike akabwira abana nababwiye nze gusanga amashambre yanyu mwayapanze neza, mwahakorofye, mwashashe impuzu zanyu mwazimesuye, agaca genda bakazi kagira ngo vyaheze ngo yavyibagiye. Ejo nahijya yejo azobikurikirana icyo yakubwiza gwishikora. Nukuvuga ikintu intego yihaye ayishika utegereza kuyishikako. Nta byo kuvuga ngo bizoherera mu nzira mpaka zoshikako. Nuko bameze. Ikindi kandi nabantu bagumye banga nabo. Bameze nka phlegmatique kwibanga. Aba niba abantu bagumye banga niyo ryo bari banga ribi. Umwandisi yaravuze ngo niyo bari banga ribi. Gica aravuga ati iri ndaryumako naho mu ndasa sinzovuga wakoze iki kintu. Niko bameze. Upfuma umwica gahwera bakamuhamba hako yome nibanga. Nta mukorerike amenye ibanga. Ikindi nabo kwitabazwa mu gihe cy'akaga. Korera kumubwira ati barafashe bigenze uko arakurikirana akamenya bagufasha kabikurikirana gaca he na documentation zo yirondera zo amagazi byose bisabwa. Ho hari n'umuntu afise nyene ijambo arakurikirana ikintu naho atabari guyiwe cyane gose kavuga ati ntibikunda ko umuntu arenganywa ibintu bikunda. Nigeze kumva umuntu ngira namwe mwaramukurikiranye yigeze kuvuga ati Yesu yararenganijwe. Mwaravyumvise hari umuntu yahagurukije urubanza mu bihugu byo hanze avuga ati ngomba kurikirana urubanza rwa Yesu. Naho byaheze jewe ngomba urubanza kuruburana nta kuntu ashobora kurenganwa gutya. Ibi sishaka kubisabirako nzobikurikirana gushika. Urubanza rero rurashusha akurikirana ibya Yesu. Yesu yarapfuye arazuka araduga mu ijuru. Mugabo uwo muntu yavuze ati ibintu byo kubonera abantu ntigipasa urubanza rwe tugomba kurubyura tukaruburana gushika kwiherezo ntibikunda ko umuntu arengana. Nabantu rero bo kwitwaza mu gihe cy'akaga kandi iyo umuntu arenganye baba bari tayari kwemera guhe ubugingo bwabo kugira ngo bagize gute bahagararira ivyiwe. Ikindi naco bakunda affection. Bo ntayo batanga. Ndabisubiyemo. Umuntu afite umukorerike akibaza ngo azomuha affection kura amaso. Pole sana.
bakunda wibahe tubwire bakunda keya ab'umugabo ab'umugore ab'umugore ashitse bisaba ko mumwakira mwese mugahaguruka n'ibitungwa mutunga mwinzu ukamenya ko yashitse bigomba kumenyekana ko ashitse mwese mugahaguruka mugashuka ariye mu bikini biki ivyo nivyo bakunda umugabo umugore utunze umuntu abakozi mukoreshwa n'umuntu nk'uyo muje mubonye bashitse guhaguruka kumwakira akamenya ko mwamuhaye agaciro no gusima no simba je ikindi iyo abakoresha nako nyine singa ntakavuze nabakozi cyane kandi barakoresha cyane nk'abakora mu mirima nk'abakora mu gifundi engineer wawe ari umukorerike menya ko uzokora no kukanyuma ntakundi ibintu by'abanebwe bakunda abakozi kuko nabo barakora bakunda abakozi rero ntavyo gufina ngo yakoresha nabi ngo ragweme ngo ragukoresha ngafanga gizogira ikori ego barakoresha ko nabo nabakozi nabantu bafise iyo mico abo nibo bita abakorerike icyatumye rero ndavyigisha no kugira ngo abantu tumenye imibanire y'abantu nabandi Imana mu ijambo ry'Imana batubwira yuko tugomba kubana nabandi amahoro mu gitabo c'abaromani ko batubwira kugira ngo bane nabandi amahoro rero nukuba nawe uzi gutanga ayo mahoro menya uwo mubana abakurika ibiganiro turabasaba kugira ngo mumenya abo mubana mumenya abo mukorana mumenya abo mwigana aho mugenda hose uzohora n'abantu bose badafite imico nk'iyo yiwawe umenya kwifata kurikije ibitwize uko abandi babanye ngomba kumenya rero benshi bagiye bambaza ibibazo cyane cyane nasanze ari abantu bagomba kubaka abandi nabo bakanye mbega ni bande bubana muri aya amatamperama amekingana ashobora kubana iya mbere abasange barabana n'abamelanko neza cyane bakamecinga iyo couple iba isara iyo couple iba nziza cyane kubera yuko umwe aratekereje uwundi agize gute uwundi arashuha kayaga ivyo rero urumva amazi ashushe nayakanye ko bihura neza babana amahoro ariko iyo wamumenye ntushake rero ko umugenzi wawe mubana amera nk'ukuri umuntu wese Imana ifite uko yamuremye umuntu wese ngo yaremwe mu buryo bwihariye muri Zaburi 139:15-16 haravuga ngo ndagushima ko narimwe mu buryo butangaje buteye ubwoba ngivyo umutima wanje urabizi neza umuntu wese agomba kumenya uko yaremwe kandi bikamunezera kandi bikamubumba akaba fier aho uri hose uri umusange uri umumelanko flegma colérique ko hari abantu bane gusa mwisi nezerwa nukumeze ahubwo usaba Imana gusa aho umbise hari amadefo gizo kumva amadefo yabo uzogenduragira gute usaba Imana kuguhindura kugira ngo amadefo yawe ntabe umusozi uremerera abandi babana ne basange na sange barabana mugabo imisi yose bamafa kantu gato ubuntu bapfa budahera ubuntu bapfa ntibuhera sange barakundana barabana kandi basange ntibatandukana kubera yuko barashwana yagera imbere akimvira ngo nko budupfuye iki ngo ndabihebye ageze mu nzira yaratashe yari yikoreye imizigo agacagaruka ngo itu barazaca twari dupfuye ngo mbe hajya twapfuye iki bagaca bicara bakabiganira bakabiheza kubera ko batagira inzigo agishavuye acatekera imizigo ngo bibindi shoko byihangana ngo je bisabirako akaba yatekeye ntarenganye mu ntageze hajya ngo ni nkubu bisanga mu muntu umusabyi ngo sinkome ngo cyo buri yanguriye iki kandi shaho n'umwana mwiza nuko gwe ngo bisa gaca yigarukana atoka kure umusange ntandi byo ngo ngurwagenda ngo gucura eka atanzi katagira habibika ahubwo ari yiza ntakiri kare maguru mashi batuye byaheze nabivuyemo sinsanze naraturubuye bikaba biheze nta nzigo abasange nuko bameze mwumoja muzobona ingo z'abasange bamanutizwe ku mutwe ariko iwabo ni induru ngo mwanya byaheze ubyitayemo rero ukabyitamo rero imabukwe ugatangura kuryamira uruhande mukabayinkirine ngo umwana wanje bikini biyoni buhagwa ku mugoroba bayizanye ugasanga uhemukiye ubusa bakubonera ubusa uri umugenzi ngo yange ibintu ngo ibiyama kugira ngo kirazira barahura saa 11 bazaba bahuye wamubwiye ati muhebe vre mujya n'igihe ibyo mugabo ntakigenda vrema n'umusazi ibyo mugabo atihangana ibyo mugabo mavuga amajambo menshi ntakigenda ciwe uriteranije ezo bazo ariko barakuvuga Rose nakengene yambwiye ngo nakandi yambwiye ngo ndaguhebe ukaba witeranije ko bakuboneye ubusa abasange nasange mujye mubareka barashwana ntibazohebana bazonda basazana mwe muze mubareke gusa no mu bagenzi bagenda nukaza guhanura ukamubwira ngo jewe yamame n'umutwe n'umusazi nta kinafata wose yahibiki ukaza kumuhanura ati we ntude kiye gisare gihebe
yo katubona saa sita baraguciye ko ukazibona bariko baraposta bari kumwe we ni umara amazi usigara bikose ibyo bavugiye abasanga nibo babona bafatanye uzubareke abantu bazotandukana bazomenya ingene baza barakosora nabo nyene abandi ni sange na phlegmatique yego muri aya matampe hama yose ndiko ndavuga phlegmatique akina hose niwe wenyene mu matamperamana babwiye ashobora kubana n'abantu bose inde phlegmatique yo none ko ari umunyamahoro phlegmatique abana n'amatamperama yose yego arayashoboye yose arayashoboye arihoreye ni umunyamahoro ni umunyamahoro umuntu wese ushuha ukanya bose barashaka kubana nawe umusazi ukanye bose kandi urugo rwabo ngo amarura amahoro yo kuko ntacyo wokora ngo kimuhahamure byose abifata akabibika mu mutima wiwe ntabaja kubibwira ngo yigora kwandagaza abibika mu mutima we n'abanyamahoro ikindi ico ndagisurinya abakolerique n'abakolerique ntibabana ngwino kolerique na kolerique wa musore wagiye babaza ibibazo benshi nabonye bambaza ibibazo byinshi byabo babana kolerique na kolerique ntibabana ngwino tugwe kubera bose bakunda ubutegetsi bose ntibarekura bakubwira ati ebana kandi ntibagira ubwoba kolerique ntagira ubwoba ni njyamuntu ntiwo mukanga arakubwira ati koresha ushaka ndaraza rasa yofuma yimira gupfa urumva rero nk'aba babanye ari babiri ntawe hebera uwundi umwe yafashe decision undi yafashe decision umva bohuza cyo gituma iyo batandukanye benshi mu ngo nyinshi kwisi zimaze gutandukana kolerique na kolerique ntibabana niyo bagerageje kwihuza ntibasubira kandi kubana kubera umwe wese ari crampone kuvyiwe decision ye ayifata ayihagarara gushika kuri iki nta compromise akubwiye ati jewe sinkunda umugore ashika mwijoro cyase nk'undi mugabo yinjira mu ijoro nawe kana ahubwo ati nanje ntegeza gushinjira mu ijoro umva abantu bazohuza ndumugabo ntegeza gushika amasaha nshaki nanje ntuzoshika ya masaha baca bicana ico gituma kolerique na kolerique ntibabana rero abantu baje birinda cyane cyane ko ndahanura abasore guhitamwe nibiza kwigaya amatamperama kugira ngo bigufashe umenye umuzobana neza ntibiguritera ingorane ko kubana si ibintu byamashanje si ibintu winjiramo ugasohoka ni byiza kwinjiramo winjije mu gimana ravuga ngo bayoze babana karamata iyo abantu babanye bakwiye kubana byo kuri bakabana gushika Yesu agarutse canke hari umwe asinziriye urufuro batandukanije rero kubana n'umuntu uziko muzutazobana nta mpamvu abo rero nibo bantu babana aba melanco aba sanguine aba phlegmatique aba kolerique uko nababwiye barashobora kubana ariko umuntu bahuza na kolerique neza bikagwamo ni phlegmatique kubera kolerique abana na phlegmatique rukaguma neza bahuye n'umusange nahe bahuye n'umusange n'imiriro kubera umusange ntakunda ibintu by'umuntu yikampana ku madecision ibyo bintu byakanye ntabyigumizamo aravuga yo mwica yo mama ego basange nuko kwe ntibigumizamo avugira kandi ntumujaniranya kuvuga ngo aceceke ngo ahorere y'indani ntibikunda arakubwira ati kisano kinigikunda iki kimeze nabi ibintu kuragira si ivyo rero ntimwo bihuriza kusanga mbega abakolerique n'aba introvert canke n'aba extravert abakolerique n'aba extra aba extravert byasara byanka kabikwereka ntavyo ngo guhisha arakubwira ati ntigipasa mbiriza ndakubwira ubundi nawe tivyo uri kuragira cyo gituma rero ni vyiza kumenya ko tubana ikindi ngomba kugaruka ko nuko umuntu wese ndagisubiyemo nanezerwe nuko yaremwe Imana yakuremye hari impamvu uwo mugabo wawe mubana Imana niyo bishatse ngo muze mubane nuwo ugomba kumenya uko abaye ukamenya uko umwakira hama tugafashanya kugira ngo twese Imana idufasha kugira ngo duhindure imico hajya imico imeze nabo bangamira abandi nawe ntube igitsitaza ku bandi ahubwo umuntu nawe uruhura abandi gerageza umenye ngo uyu unyi akundiki cyo gituma twavyiza kugira ngo umenye abasange bakunda ibi umenye abamelanko bakunda ibi abakolerique bakunda ibi kugira ngo umenye ngende mufata ivyo bizotuma tubana neza tubana amahoro ingo zacu zibe mu munezero aho dukora ku kazi habo umunezero atakoma turashihana umuntu wese amenye ko yakira uwundi Imana rero idufashe iduhe kwakirana iduhe kunezererwanya Imana yashatse ko amashugu ubona adasa n'amakuleur adasa niko n'abantu badasa iyo mico menye ko mubana n'abana bawe menye ko bana n'abakoresha bawe menye ko babana nabo ukoresha nawe kugira ngo mubane neza umutahure ntumufate kumengo n'umuntu nkuko Pamela yatubwiye uwo muntu bacavuga ngo nagume hariya ngo muri gasho kiwe ngo mugahinda kiwe ntabwo aragahinda ahubwo ni imico
mwakire nawe umuzamure umenye uko wazarabana n'abandi ayo majambo make mu mwakire ntavuga meshe ko ntayafise ntashaka kumera nk'umusange umuflegma bifitiye amajambo make reka no gushaka kuvuga meshe kandi atayafise we yafise mutera inkuru atwenge mu gyohegwe ntumushaka ko amajambo menshi rero Imana idufashe kugira ngo iduhe kubana neza tubana amahoro hari abantu banditse bavuga ngo abantu ngene bohinduka ngo cyangwa umuntu ngo yo kwimuka ngo yari umflegmatique ngakaba umusange ngo mbega birashoboka ubwo rero nishenda bishurira hamwe muri kiganiro ca kabiri kugira ngo ndiko nabonye byabajije benshi harabona isho handi ntashobye kwishura ariko nukumenya neza yuko igituma twiga amatampera kugira ngo umenye amakarite yawe umenye n'amadefo yawe amadefo yawe nta wundi muntu yahindura ntuzumukubite ngo uzomuhindura ntuzumubwire nabi ngo uzomuhindura ahubwo Yesu Kristo mu maraso yiyo harimo imbaraga ishobora guhindura umuntu abantu bazisunga Imana bamaze kumenya amadefo yabo bazobwira Imana ati Imana namaze kumenya amadefo yanje namaze kumenya ndashobora gutanga example par exemple nk'abasange abasange n'abantu bakunda gusamara abasange n'abantu badaha agacira ibintu by'umwanya umwe timing urashika saa 6 acashika saa 5 nusu kandi akatwenga ataco bimubwiye umva katazitaje ari alez aho nakaroro ntanze kamwe nuvuga ngo rero ugomba kumenya yuko hariho aba melanko badakunda umuntu atumwanya ego ugacumenya ati utubana no melanko nta mpamvu ko ndamutesha umwanya rero bigomba yuko nanje ngendana nawe kugira ngo sindamutsitaje sivyo none ijambo ry'Imana yaravuze ngo ntitukabere bene data igitsitaza mu bigaratiya kugira rero ntumubere gitsitaza ntavyo kwishoboza wewe umuri twebwe nta bushobozi bari bwo guhinduka ushaka kumukankamira we kuko amunesha umwanya ibiki ibyo ntibizomuhindura ahubwo musengere bwira Kristo afite ubushobozi buhindura mu maraso hari imbaraga ihindura abantu uwari mubi akaba mwiza namwe ni murabe igihe Yohana abwira Yesu Kristo bagiye kubwiriza i Samaria muri twebwiza kuja kubwiriza i Samaria maze bagiye kubwiriza baranka kwakira ubutumwa bwiza basi kwakira ubutumwa bwiza Yohana abwira Kristo ati abantu uhamagara umuriro nkuko yari yabikoze tukabaturira barangira ubutumwa ntibumve tuguma turababwiza ntibumve abo bantu batumva yari afise imico yiki ya colérique avuga tabone kuba igihano nta mpamvu ko tushaka kubabwiriza uri Yesu kubabwira ntibumve abasoma Bibiliya muri atwo mabisoma mu gitabo ca Yohana ariko Kristo wewe yaramenye Yohana ko imico bitarahinduka amenya yuko amenya yuko umunyavya hari wo kubembereza bukeye bashatse kuja kubwiriza ubutumwa Yesu yaciye ababwira ngo tugende i Samaria bati urasubira handi kandi babantu batumva Yesu yaraziko abagwayi arababwira ati abagwayi no bakenera iki umuganga rero natwe tugomba kumera nko kwa Yohana yari umukorerike nabiri yavuga ngo bari bene nkuba Petero yari umusange tugomba kumera nka Yohana kandi ari umukorerike oya tugomba kumera nka Yohana tukamenya ko yahindutse kubwo gusanga Kristo Yohana ngo kubwo kwitegereza Kristo ngo yakome gitakomeye cyane so n'umunyamerika cyitwa Jésus Christ yaravuze ngo kubera kwa mayitegereza Kristo akabona ukuntu Kristo ababarira abantu abamubwiye n'abakabishura neza abamugiriye n'abakabafasha yagiye yumva nawe ari culpabilize avuga ati no je ntabwo nsa na Kristo kuri kijemeza uko akama yigaya kwama yumva ko agomba kureplika we mishose umukoreye kibi avuga ati nukumu ukoreye kibi mwihore akabona Yesu siko ameze kubera ko amagendana na Kristo yarahindutse ntimwabonye ibitabo yanditse Yohana wa 2 Yohana wa 2 Yohana wa 3 yagumandika ivy'urukundo gusa ntiyarakiri Yohana wa kera umwe yavuga ati ugwiriye nabi mwishure base kumva ijambo ry'Imana zana umuriro ubaturire nta mikino ngaha yari yaramaze guhinduka asigaye ari umunyarukundo asigaye ari umunyampuhwe kuko amaraso ya Yesu yagize gute yamuhinduye nawe rero mugabo nawe mugare nawe mukoresha ntugomega abantu bose base nkawe kuko mwisi hari abantu bane hari amatampe hamane ahubwo saba kugira ngo uwo muntu ahure na Kristo niwe wenyene washaka guhindura umuntu kandi niyaguhindura ntazohindura tampe hama yawe yose Yesu ahindura amadefu ibyiza n'abarabishigikira yego abasange n'abanyabuntu Yesu nabashaka tugira ubuntu ahubwo aca kwankwaje kugira ngo ukomeze kugira ubuntu ariko ugira ubuntu bwiza nugira ubuntu bwo kwitangaza ngukore umuntu ikiza ngugendera bivuga oya gira ubuntu umugirira ibango agiriye ubuntu apara kubona umuntu yambaye impuzu ngo njye impuzu yambaye niyo namuhaye ubukoze nabi Kristo rashagira gute acha perfectionner yatampe hama yawe ikarushaho kuba nziza ikabriya ikaka aya matampe amadufise ni imico myiza dufise novuga ngo ni nkinza haba itaraca mu ruganda ibikene guca kwa Kristo kugira ngo ayitunganye cyo gituma kukayi tubigisha yuko abantu bagomba kubaha Imana abantu bagomba gusanga Kristo kugira ngo batunganye gose hahandi hari amadefu ahatunganye hamere neza hamwe hari amakarite ayatunganye nababe meza
kuko hari amakarite ariko ushobora gusanga adatunganye kubera usanga ukayakoresha nabi nubwo ugira ubuntu reka ucubugira ngo ucu usesagura ivyo byose Imana igira gute iki twigisha rengere twabitunganya kugira ngo bigende neza rero abantu bamenye neza ko tempérament afite amadefu Kristo niwe wenyine ashobora kwahindura nta bindi ndabisubiyemo ko ari abagabo bakubita umugore ugasanga nk'uri umuflegmatique navuga amajambo menshi nguri n'inzigo ugasanga umusangene bavuga amajambo menshi nguri nshirasoni ngo ntanderugira kubera we akagomba umene nkuko ameze ntibikunda umuntu wese niyakire mugenzi we amukunde amwubahera ukwari nkuko Imana yamuremye aho adatunganye ni muhumure Kristo azohatunganya amaraso yiwe arashoboye ahindura ababi bakababeza Imana idushoboze twese kubana amahoro mu izina rya Yesu. Urakoze cyane bakunzi bo kukayi uno munsi ko baturangije ibice bine bigize umuntu ari byo sanguin aba mélancolique aba colérique aba phlegmatique ibyiza bibagize twavyumvise abagumye bambaza ati bigeze hehe ngira muravyumvise ariko kandi tubibutse kuguma kuri Pam Channel TV muguma muraba kuko ibikurikira kino kiganiro zoca tubereka amadefo yabo kuko hari watubariye ngo nabafise ibyiza gusa ngo barafise amadefo oya tugenda buke buke hana kurira ibyo kurya byose erega kurya ibintu byose icyarimwe urashobora kugwara mu ndo gatumba inda ujya buke buke ukaronka umwanya wo kudigera tubanze tudigere rero ivyo byose nshaka kumugwara mu nda ngo mutumbinda muzore hazobe abagaruka kuraba ikiganiro ari bake kubera bagize maldigestion mwavyumvise ndabakunda cyane reka shimire umutumire wanje Madame Jeanne Rose nukuri yakoze ibidasanzwe kandi abamukunze mumfashe kumwakwaja cyane muri commentaire tumushimire gose yarafashije abakunzi bo kukayi tugiye kumenya uyu munsi twege muri Pam Channel TV twarashoboye kumenya abo dukorana no munsi hoho ko twamenye izindi genda turamenya tuyu ameze uko ntushobora kwibanza ingene dukunda twahora dukunda n'ubuhoho turabashushushe rero ntushobora kuyo turabatumye muri Pam Channel TV bashe mwe muzoza ko turabajya ariko kandi rero tongere tumushimire ku mwanya wiwe afisa akanya gatoyi abari bashavuye baguma baza ngo ageze he ngo Pam Channel TV murabesha ngo biki nibiki afise sibi byonye nakora aha tumukura muri byinshi cyane afise inshingano nyinshi cyane rero nico gituma numva twomushimira ku kanya gatoyi twashoboye muri wa mwanya muto ufise ukakaduhebera Madame Jeanne Rose twashimira murakoze cyane kandi twizere ko twasura kubahamagara abakunzi bo kukayi bakunzi bo kukayi kanirega narinze ku murongika amasubiri nico singigira honjaye mushaka bamanike basubire bamanike kuri kuri antenne yaciye yumva ikigongo sha yajariruka kugira nsobe vraiment nukuri kandi yanafise urugendo ariko yarasubije kugira ngo ashobore kuza gushitsa ico yasezeranye Madame Jeanne Rose ndabashimire kuri ubwo bwizigirwa murakoze cyane kandi Imana ibahezagire yongere ibahe ubumenye bwinshi amen nimwasubira mubonye ibindi dukeneye dukayi muzokwizane n'ukuri abasanga urazi ko mwadubwiye ko ari abantu b'abahebe ego tubashimire cyane dushimira abadukurikiranye naho ubutaha muri weekend nk'aya mango peace and love shalom shalom